Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya muri iri joro ryo kwigenekerezo y'umunani kwezi n'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2023. Nta makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane cane birabana n'ivyo bavyabaye kuri uyu munsi. Turaza kubabwira kuri nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aho ari mu gihugu ca Zambia aho yafashe indege mu gatondo ko kuri uyu munsi nyene agiye kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu muryango Komesa. Ni inkuru ihimbaye cane kuvyabihejeje kuba ku mukuru w'igihugu ukaza kubikurikira vyose ku buryo burambuye. Nako kandi murano makuru tuza kubabwira ko kuri uyu munsi igenekerezo y'umunani igihugu cose c'u Burundi coba cibutse umwaka wa gatatu Petero Nkurunziza ashengeye. Ni benshi bagiyeyo harimwo n'umupfasoni wa nyakwigendera Nkurunziza Denise Nkurunziza, harimwo umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca, icegera ca perezida w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza, abakuru b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka Daniel Geras Ndabirabe ndetse na Emmanuel Sinzohagera n'abandi benshi bagiye batandukanye. Hari kandi ba buramatari, abastanteri, abaserukira ibihugu vya mu Burundi bagwiriyemwo abarabu n'abanyafrika ndetse n'abaserukira amadini n'amashengero, abo mu mashiramwe yigenga ndetse n'umukenyezi wa perezida Varisito Ndayishimiye. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko murano makuru, yoba ayarabanana y'umukuru w'igihugu, inkuru nziza cane itashe mu Burundi muri iri joro, ndetse naya yo kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza. Vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere aho uri hose, woba uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure, nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Kuri uyu wa kane igenekerezo y'umunani ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yafashe indege yerekeza mu gihugu ca Zambia mu murwa mukuru w'ico gihugu Lusaka. Umukuru w'igihugu rero nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ahejeje gutorwa nk'icegera c'urongoye umuryango wa Komesa kuri uyu munsi igenekerezo y'umunani ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Ibi bikaba bibaye mu nama igira ya 22 y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango iriko ibera i Lusaka mu gihugu ca Zambia. Twibutse ko uyu muryango Komesa uhurikiyemwo ibihugu 21 vyo muri Afrika y'ubuseruko na Afrika y'ubumanuko mu gufashanya guteza imbere ivy'ubutunzi biciye mu rudandazwa. Muri iyo nama nyene bumvikanye ko inama izongera kubahuza izobera mu gihugu c'u Burundi. Ngibi rero ibejeje kuba ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba atewe iteka ridasanzwe, akaba yatowe n'abandi bakuru b'ibihugu nyene bahurikiye muri uyu muryango Komesa. Mu yandi makuru kandi nk'uko narimejeje kubibabwira, reka tuyabandanize kuri uno munsi aho Uburundi bwibutse umwaka ugira gatatu perezida Petero Nkurunziza ashengeye. Abarundi kuri uyu wa kane ku nshuro ya gatatu bahimbaje umunsi witiriwe imboneza wo gukunda no kuzirikana igihugu. No munsi wahariwe uwahoze arongoye Uburundi perezida Pierre Nkurunziza. Ku murwa mukuru wa politike Igitega aho nyakwigendera perezida Nkurunziza yafubwe niho habereye ibirori. Abavyitabiriye bose bari abatumire, nta munyagihugu asanzwe yahabonetse nk'uko bigenda ku yindi misi mikuru mu gihugu. Umupfasoni wa nyakwigendera Nkurunziza Denise Nkurunziza, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, icegera ca mbere ca perezida Prosper Bazombanza, umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geras Ndabirabe, umukuru w'inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera
nabo niho bari. Hari kandi baburamatari, abasitanteri, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi bagwiriyemwo abarabu n'abanyafrika, abaserukira amadini n'amashengero, abo mu mashirahamwe yigenga be n'umukenyezi wa perezida Varisito Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye. Perezida Varisito Ndayishimiye ntiyitabiriye ibirori kubera ari mu nama, yari mu nama igira 22 y'umuryango wa Komesa i Lusaka muri Zambia, aho anahejejwe gutorwa kuba icegera ca mbere c'uyu muryango. Iyi akaba ari inama Burundi bufisemwo amahirwe yo akomeye cyane kuko bwashinzwe amabanga yo kuyobora umuryango w'ubutunzi bw'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko n'amajyepfo, nk'uko amasoko yacu yabitubwiye kandi natwe tukaba twabibagejeje ko muri ano makuru. Ngo biratangaje, rwari urubanza rw'abanyabirato gusa kandi rwitirirwa urw'igihugu. Ngo nta munyagihugu asanzwe yigeze ahashika, akaba ari uko umwe mu bari bahari yabwiye Ijwi rya Amerika. Umukuru w'igihugu yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter yashizeko ifoto ari kumwe na Nkurunziza yamusigiye intebe agira ati: kuri uyu munsi udasanzwe wahariwe gukunda no gukundisha igihugu, tuzirikanira rya sogokuru wacu Perezida Petero Nkurunziza. Uko bukeye uko bwije dusenge dukora, dukore dusenga. Aya majambo dukora dusenga dukora cari co civugo ca Perezida Nkurunziza kuva akija ku butegetsi mu mwaka w'2005. Naho inama nshingamateka yemeje ko itariki y'umunani umunsi mw'isi Nkurunziza ashengeyeko mu kwa gatandatu mwaka wa 2020 uzomwitirirwa nk'imboneza yo gukunda igihugu. Hari bamwe mu banyagihugu rero batabibona uko, bamwe babona ko yari intwara, abandi nk'abahunze ku ntwaro y'uyu mwaka wa 2015 bitewe n'indyane za politike zaturutse mu kindi kiringo ca Nkurunziza cateye imari, basanga ngo yo yarataye igihugu mu kaga. Naho atahawe ijambo kuri uyu wa kane, Denise Bucumi Nkurunziza umupfasoni we babanye imyaka 26, ukuyemwo 6 yamaze hari mu ishamba mu murwi wagwanye igihugu, nubwo banyuzamwo bagahura akatari gake, yaramushingiye intahe akatari gake. Perezida Varisito Ndayishimiye nawe ntasiba gusigurira abarundi na cyane cyane abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi catumye uyasubiriye ahabwa iryo teka. Mu mateka y'u Burundi kiretse ku ntwaro za cami, Nkurunziza niwe mukuru w'igihugu wa mbere yatwaye imyaka myinshi, akaba n'umukuru w'igihugu wo mu bwoko bw'abahutu umwe yasimvye ihirikwa ry'ubutegetsi. Mu yandi makuru reka tuyabandanize mu yavugwa mu ntara ya Bururi, aho havugwa ubusuma bw'imiliyoni zirenga 27 ku cuma gitanga amafaranga ca Bankobu. Ubusuma bw'imiliyoni 27 z'amafaranga y'amarundi bwabonywe kuri uyu wa mbere mw'ibanki Bankobu i Bururi mu bumanuko bw'igihugu. Kubwo ivyatangajwe mu gipolisi n'iyo banki, umukozi azwi ku izina rya Boris Bukeye neza yahamagaye uhumutwara amumenyesha ko atari ku kazi kuri ico cuma gitanga amafaranga ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Uwo yikekwa yarahunze, igipolisi catangaje ko naco kiriko kiramurondera. Ico cuma gitanga amafaranga cari cugaye ku munsi w'Imana uheze umunsi wose. Abakiriya bari bashaka gukora ibikorwa vyabo vyo muri banki bararindiriye ko cugururwa barabura. Bankobu nta shami ifise ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Iyugururwa ry'ico cuma gitanga amahera ryatumye abakiriya b'iyo banki bagabanirizwa urugendo. Bategezwa kuja Imatana ahari ibirometero 42 kuva ngaho nyene, canke mu Rumonge mu manuko bushira uburengero ku birometero 32. Abakiriya b'iyi banki bagize ico batangaza, basaba ko ico kibazo gitorerwa umuti vyihuta kugira ngo ico cuma gisubire kugururwa. Babona ko iyugarwa ryaco rikora cane cane ku buzima bwabo bwa misi yose, aho abanyagihugu batakibika amafaranga mu mazu. Ubwo amasoko mu gipolisi uwikekwa nawe ariko araronderwa. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya.
fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa fyonda kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru kandi bagenzi bawe aho babaherereye hose kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tuba turiko dushikiriza, yoba ayo mu gisata ca politike, inkino, indero, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Numuhoza TV, Imana ibahezagire.